tekereza ubu tuvugana uri kurumviriza iki kiganiro utabaye uri ngaho uri. Ivyo byari gushika ryari? Byari gushika iyo ibintu umuhanuzi wo muri Ghana Ebonowa yahanuye iyo biza gushika. We yahanuye ko mu minsi ibiri ishize, ndavuga ku Noheli, ko hari kuba umwuzurire nk'umwe waba kuri Nowa. Abantu benshi baravyizeye, baba bo muri Ghana canke b'ibihugu bitandukanye. We rero avuga ko Imana yari yamutegetse kubaka ubwato bugera ku 10. Yamara abantu bizeye ivyo yavuze bakaza bakinjira, umwuzurire ukaba nyuma y'imyaka 3 canke 2 imvura irikiragwa ikazahita abantu bagasubira ku isi. Uwo mugabo Ebonowa nta ruhande na rimwe yarabogamiye. Ebonowa ni umugabo agaragara ku social media, Facebook, YouTube, Instagram, Facebook, agaragaza nk'uri gutambutsa ubutumwa. Ubu tuvugana ku Noheli hageze amaze kubaka ubwato bubiri. Abamwizeye bavuye imihinga itandukanye batwara utwabo twose, ababo n'amahera yabo, bamwe bagurisha ivyo bari bafise bagenda muri Ghana kurindira yo Noheli kigera. Ubushakashatsi uvuga ko abantu bahendewe ku Mana n'imyizerere ya Gikristo aribo bantu ba mbere bahendwa bigafata. Ariko none bishika gute umugabo umwe yavutse nk'abandi yambaye ubusa, bigaragaza ko atani gitangaza na kimwe arakora ku isi, ashobora guhenda abantu bangana imiliyoni n'imiliyoni bakamwizera? Ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 buca haba Noheli. Ghana nico gihugu ca mbere ku isi caronse abantu benshi b'ingenzi. Abo bantu bava imihingo yose, cyane cyane abakristo bafise umutima mugufi, ukwemera kugufi, bizeye ivy'uwo muhanuzi Ebonowa ariko aravuga. Leta ya Ghana yaravye ibintu Ebonowa ari gukorera abanyagihugu ba Ghana n'abisi yose, irabona ko ivyo bintu tavyihanganira. Irangije imutwara mu rukiko. Nyuma yo kumutwara mu rukiko, bararavye basanga nta tegeko na rimwe rimuhana, bityo baramurekura aragenda. Yamara we ico yari nka courage bamuhaye, yahise agenda. Noneho asimbira ku mbuga nkoranyambaga ze, arandika, aravuga, atambutsa amavideo avuga yuko ubuhanuzi we ahanura ari nyakuri. Abantu benshi bo mu bihugu bitandukanye bamurungikiye amahera menshi cyane ngo abandanye yubaka ubwato. Abatari bafise amahera bagiye muri Ghana bamufasha kubaka ubwato, bamubera abayede. Yubatse ubwato bubiri mwijoro ryo ku munsi wa 24 mu kwezi kwa 12 2025. Abantu benshi bari barindiranye igishika uwo mwuzurira. Yamara bararindira saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 buraca, ariko nta kigeze kiba. Ebonowa amaze kubona ko atana kimwe kiri bube, yatangaje ko Imana ibongeye iminsi yo kwisubirako. Yamara we Imana yari yamubwiye ko azubaka ubwato bushika kuri 10. Igihe cyanyaco cyo kugwira isegenya kikaba cageze, amaze kubaka bubiri. Agatangariza bamwizeye ko ari Imana yabagira ikigongwe, kukubera yuko hari abandi benshi bozogiye muri ubwo bwato 8 busigaye b'inzira karengane bava mu bihugu bitandukanye vya kure yo muri Ghana batari kuba barashika. Abenshi baciye ubwenge bamwizeye bahise babona ko ari umutubuzi. Yamara hari abantu ukwemera Imana kwabo kwabereye intambamyi yo kumva ko Ebonowa ari umutubuzi. Ku mpamvu nk'iyo bahita guma bamukurikira, n'ubu baracari kumwe. Mugabo abenshi babonye ko ubutubuzi ari ubutubuzi. Abanyamakuru bo muri Ghana bobo bagaragaje uburyo yaguze V8. Atese koko iyo V8 yari kuzayitwara muri ubwo bwato buzamara imyaka 3 imvura irikiragwa. Nko kubona ko ubutubuzi akenshi na kenshi bukorerwa mu ijambo ry'Imana
bufatiswa, ariko ubu bwa Nowa bwobwo bwari karabutaka. Abize, abatize, abamama, abakecuru baramwizeye, bashora amafaranga yabo, bafata amatike baja muri Ghana, ivyabo bararya. Iyi nkuru irimwo ivugwa ahantu hose kw'isi. Ebo Nowa yabaye icamamare. Instagram ye yadugije aba followers, yinjiza amahera menshi. Abashakashatsi bavuga ko scam ifatiye ku ijambo ry'Imana ariyo scam ya mbere ku isi ifatiswa, kuko ngo abamwizeye bose bahahombeye byinshi kandi we ari kuhungukira. Bishika bite ngo umuntu yiyumvire scam izomara imyaka irenga 3 ahenda abantu, agakomeza umurego we mbere na nyuma yo kubona ko bahenzwe bakabandanya bavyizera? Ndabashimiye. Nitwa Celeste Musomyi. Abumvirije kino kiganiro bafise ico bakuyemwo. Scam zozo zijanye n'ijambo ry'Imana zikomeje kongerekana. Kora subscribe. Sangiza kino kiganiro.